Haleluya. Amen. Gira rero uwari we wese nimba ari umushitsi nimba ari umusangwa uti vraiment kini gitondo c'Imana. Kini gitondo cacu ca mbere co muri 2019. Ikiba cita igitondo kiri consacré. Kini gitondo gishikaniwe Imana. Haleluya, tugitanze nkishikanwa n'abariko barayuza bavuye ku kazi barushe, uravyumva n'abasinzira. Nta problem usinzire muri ako gatebe ntuhenuke gusa ariko muhemu yararagusura kandi akuvyure ariko kandi uvuga uti Imana ndazirikiwe muri kino kibanza gushika saa moya yo mu gatondo. Amina. Yesu ashimwe cyane. Ngira umwicane uti nta bintu vyo gutaha ngaha birimo. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amina. Kini gitondo cacu ca mbere kandi nkuko tugishikirije Imana tuje gushikiriza Imana urugendo rwacu rwa 2019. Tuje gushikiriza Imana imyaka umwaka wose uri imbere, aya mezi, iyi minsi iri imbere, tuje kubitanga kuvuga ngo Mana tugwaye igitondo cacu ariko kandi Imana tuguhaye n'iminsi yacu yose y'uyu mwaka ni wewe tuyihaye ube umwami wa 2019. Amen. Mana ishimwe cyane. Ni jambo Imana yanshize mu mutima mu minsi yacu 40 y'amasengesho ndiko ndarondera orientation aho Imana igomba kudutwara mu mwaka uza n'ijambo Imana igomba guha abantu b'Imana. Nivyo kari ijambo riturongora mu ishengero rya Life Center umwaka wose ariko kandi n'ijambo rishobora gufasha ubuzima bw'umuntu wari wo wese kuko ijambo ry'Imana ntirifise imbibe y'amashengero ariko ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe sana. Imana impa kwiyumvira ku bantu batandukanye twagiranye iki gihe cy'uyu mwaka, abantu twasenganye, abantu twasangiye imitwaro, abantu nahuye n'ubuzima bwabo bafise imitwaro itandukanye, bafise ibigeragezo bitandukanye, abandi bafise ishimwe n'iminezero itandukanye y'ivy'Imana yari yakoze mu buzima bwabo. Imana isubiza ahantu nsanga ubuzima bw'umuntu ni ikintu gikomeye, ni ikintu gihambaye. Umuntu ni gitangaza, umuntu ni munini, umuntu ari special, umuntu ni gitangaza. Mbwira umuntu micane uti uri gitangaza. Peu importe uko abantu bagufata ariko uri gitangaza. Peu importe uko abantu bakumva uri gitangaza. Yesu ashimwe cyane. Biratangaza ingene dushobora kuba tungana gutya turi ibihumbi by'abantu bangana uko ariko ugasanga Yesu wewe aratuzi, aradukunda, azi umumo wese amufise ku mugambi, arakwiyumvira ko, arakuzi, ntatubona nk'igitigiri, ntatubona nka masse, atubona nk'umuntu umume ku gatwe kiwe, azi imigambi, azi ivyo agufise ko, azi ivyo kwiyumvira ko. Rero nagize igihe cyo kwiyumvira kuri iki kintu, Imana intahuza iki kintu. Imana irambwira ngo abantu bagomba kuba ari abantu bafise ubuzima bushinzwe muri jewe. Iri jambo nsanzwe ndarizi kandi nawe urarizi ariko ndafitiye confiance Imana yuko uyu ni umwaka wa revelation kuri revelation, uyu ni umwaka wo guhishurirwa ijambo ry'Imana, uyu ni umwaka wo kwimba no kubona ubwaguke bw'ijambo ry'Imana, uyu ni umwaka wo kubona no gusobanukirwa kandi iki kintu ni wacumva kizohindura ubuzima bwawe. Haleluya. Amina. Ndashaka kuvuga ngo ubuzima bwacu bufise ibintu bitandukanye dushobora gucamo. Mwese muri ivyabona vy'ivyo mwabayemo canke ivyo bagenzi banyu babayemo. Ubuzima bwacu burimo ama surprise menshi, ubuzima bwacu burimo ibintu vyinshi tutateguye tutiyumviriye, ubuzima bwacu burimo ibigeragezo, ubuzima bwacu burimo imigisha, ubuzima bwacu burimo inyishu, ubuzima bwacu burimo ibibazo bishika, birimo ibihuhusi, birimo imiyaga, ubuzima bwacu burimo imiriro nkuko twabivuze. Ariko kandi ndaje kukubwira uyu munsi muri kino gitondo
ngo uko biri kose ibyo uhura navyo n'ibyo uzohura navyo mu mwaka ugiye gutangura, ndavuze ngo ndakwipfurije muri uyu mwaka ucike umuhungu, ucike umukobwa, umugabo n'umugore afise imizi yiwe ishinze muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ufise imizi ishinze muri Kristo Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Abasengera ngaha muri uyu mwaka wose uzohera mubona iyi fond ibereka imizi ishinze. Ndakwipfurije muri uyu mwaka ngo Imana iguhe gushinga imizi yawe muri Kristo Yesu. Imana igushire muri profondeur, Imana ikwinjize indani, Imana igutware ibwina muri yo, Imana ikuzana aho hantu. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Urashobora kuba waratewe, ukaba waratewe mu murima w'ubwami bw'Imana, urashobora gutera igiti ahantu mu itongo, urashobora gutegwa mu bwami bw'Imana, ariko kuba waratewe mu bwami bw'Imana ntibisobanura ko ushinze imizi yawe mu bwami bw'Imana. Hari ikintu ushobora gutera ahantu, ariko kandi imizi yacu ntije kure, imizi yacu imaze kutaja kure. Ikiba niki nuko nubwo kijya kintu catewe, nimba imizi yacu itagiye kure ngo igende kurondera y'ubuzima, kiruma kikabura ivyamwa, ariko kandi wakiraba ukabona kirahagaze, ariko ukabona nta vyamwa kigira. Ndagomba kubwira ikintu kimwe ngo hari igihe ubuzima bwawe umenga urabayeho, ariko abakuraba bakabona umenga ntubayeho. Hari igihe tukubona umenga uri umuntu muzima, ariko kandi hakaba hari ibindi bintu binyegejwe bitugaragariza yuko atabuzima bukurimo. Kuba uhagaze ntibisobanura ko ushinzwe. Amina. Amina. Imana ishimwe cyane. Usomye mu gitabo Paulo yandikiye Abikolosayi igice cya 2 ku murongo w'indwi, Paulo yarandikiye iri shengero yerekana importance, yerekana akamaro k'iki kintu uyu munsi muri kino gitondo. Nshaka kubwira umuntu wese ari hano hantu, ndakwipfuriza mu ijambo rimwe, ndakwipfuriza ngo reka uyu mwaka urushirize gushinga imizi yawe muri Kristo Yesu. Hariho abantu benshi bariko barasengera imitwaro muri uyu mwaka. Hariho abantu benshi bafise ibyo bariko barasaba Imana muri uyu mwaka. Hariho abantu benshi biteze kubona bagendana n'Imana mu buryo budasanzwe muri uno mwaka. Hariho abantu benshi bashaka kubona inyishu z'Imana. Hariho abantu benshi bashaka kugendera mu bitangaza vy'Imana muri 2019. Hariho abantu benshi bashaka kubona inyishu z'Imana ziseruka mu mazu yabo. Hariho abantu benshi bakorondera inyishu z'Imana mu miryango yabo, mu bana babo, mu bavyeyi babo. Ariko reka ndakubwira no munsi muri kino gitondo, reka nakubwire ngo niwashingwa imizi yawe, ubuzima bwawe bugashingwa neza muri Kristo Yesu, ndagomba kukubwira ngo aho ushinze hagiye kudetermina ibizogaragara mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hari ikintu kimwe Imana yanyigishije muri iyi minsi. Iyo imizi y'igiti ishika ibwina, ico giti ntibagisengera ngo came, ariko kandi aho ugeza kuba ushinzwe neza, akusure isi yanka itanka, ugiye kwama ivyamwa, ugiye kumera, kuko nta kintu na kimwe gishobora kwiyopoza kuri profondeur y'amahasine y'ubuzima bwawe watereye muri Kristo Yesu. Haleluya. Amina. Usomye Abakolosayi igice cya 2 ku murongo w'indwi, Fiston arashobora kudusomera mu Kirundi uyu murongo. Mushinze imizi muri we, mwubakwa muri we, mushikamishijwe n'ukwizera nk'uko mwigishijwe, murushiriza gushima. Alléluia. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Bwana sifiwe sana. Alléluia. Amen. Paulo yari karabwira iri shengero ririmo abakizwa, nkuko no mushi harimo abakizwa benshi hano hantu. Yariko arabereka icifuzo ciwe na etape ubuzima bwabo bugomba gutambukamo itandukanye niyo bari basanzwe barimo. Avuga ngo mushinzwe muri we. Bari baramaze kumenya Imana, ariko Paulo yarabona importance y'ukuba bashinzwe muri we. Yesu ashimwe cyane. Abifuriza, abereka icifuzo abafise ko cuko baba abantu bashinzwe, ubuzima bwabo bushinzwe muri Kristo Yesu. Bwana sifiwe sana. Uyu mwaka uyu tugiyemo, ndashaka kukubwira ngo umuntu wese ari muri kino kibanza ugomba kubera amaso
mbega ugeza hehe kuba uri connecte n'Imana yawe, kuba uri muri profondeur hamwe n'Imana yawe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amina. Mana ishimwe cyane. Ndashaka kubabwira uno munsi muri kino gitondo ngo iyo ushinzwe, iyo imizi yawe igenda ibwina cyane, iyo ugomba kumenya ibanga ry'igiti gukura canke kugira ivyama vyinshi canke kugira ubwiza n'amafruit, uko igiti kirushiriza kuja ikuzimu kigashingwa kure, niko kirushiriza kugira ubwiza hanze no kugira ivyamwa hanze. Abantu benshi barashaka success, abantu benshi barashaka victoire, abantu benshi bako barasengera gutera imbere, abantu benshi bako barasengera gukura mu bikorwa vy'Imana, abantu benshi bako barasengera imitwaro itandukanye, ariko ngenda kubwira ikintu kimwe, aho ushaka gushika muri hauteur, reka habe déterminer naho ugiye gushika muri profondeur. Yesu ashimwe cyane. Reka aho ugiye kurungika ubuzima bwawe mu kwinjira muri Kristo Yesu, reka hazgende kugaragaza ingene ugiye kuja kure no kugira ivyamwa no gukomera no gucika ubudasanzwe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Ndashaka kuvuga ikintu ugomba gutahura muri ibi biti bisanzwe tuba dusanzwe turiko turabona bidukikuje. Igiti ni ikintu iyo ugiteye gitanguye gukura, siyansi iratwigisha ko igiti ingene gikura kiriko kiragwana n'imiyaga, igiti kigwana n'izuba, kikagwana n'ubushuhe, igiti kigwana n'ubugaragwa, igiti kigwana n'ingene kikiba kikiri gitoya kidakomeye gifise faiblesse. Ariko uko ivyo byose biza bikagikubita, niko nacone mu kwiyubaka kigenda ikuzimu, kigenda kurondera aho gishinga imizi. Uko igiti gihura n'umuriro, uko igiti gihura n'imiyaga, uko igiti gihura n'ibibazo byose, solution yacu sukuvaho catewe ngo cirukanke, no, ariko solution yacu niyo kuvuga ngo reka ngende ibwina, reka ninjire. Ni gutyo gitangura kurungika imizi yacu, kikarungika imizi yacu, umuyaga ukaza kikarungika imizi, ibihuhusi bikaza kikarungika imizi, uravyumva, abagicako kikarungika imizi. Ikibazo cyose kiba ko confronte, igiti coco kigenda kirungika imizi. Uko kirushira kurungika ya mizi, niko kigenda kiba plus resistant, kigenda kirushiriza guhangana n'imiyaga, igenda igihuha, kakagenda gakomera, kakagenda gakomera, kakagenda gakomera, kakagenda kaguka, kakagenda kavyubuha, abantu bakabona kigenda gikura. Igihe twatangurira ishengero byaradufasha imyaka myinshi kugira ngo dutere bijya biti, ariko ku imyaka igenda byagiye birakura, harageze igihe birakura, bitangura no kuryama hejuru, bigatangura kubomora, dutangura kubikata. Ishuri tubana baratubwiye ngo ivyo biti byanyu biriko birazana biratwononera amabati, biducikira ibiti biri incontrôlable, ariko igihe twabitera twari uduti duto duto, ariko kandi sans qu'on le sache byagiye bikura, byagiye bishinga imizi. Ivyo byose byabitumye bishinga imizi. Wogenda ukabibaza ngo mbe ni kubera iki mwakuze, bizokubwira ngo imizi yacu yagiye muri profondeur. Bimwe biratanguye no kutubomorera urushengero. Ni wagenda ukabibaza ati none kubera iki mwashatse ko imizi yanyu igenda ibwina cyane, ibi biti bizokubwira ngo twagombye kugenda kujibwina kuko hari uruzuba rwinshi mu Nyakabiga, byadusaba kugenda ibwina kuko uko izuba rari ryinshi hanze niko natwe dukenera gupwiza amazi kugira ngo tubeho. Uko imiyaga iba myinshi niko dukenera gupwiza amazi kugira ngo tubeho. Kandi iyo turondeye amazi kuri surface ntayahari, hari igihe naho nakama, bikadusaba ko tugenda ku manivo atandukanye ya sol kugira ngo tugende gukuramo amazi menshi. Uko dushika ibwina niko dusanga amazi n'abantu badakonsoma, uko tuyanywa niko tugenda dukomera. Uko uyu munsi mutubona twarabaye banini, nuko ubunini bwacu bugaragaza ingene intambara zacu zabaye nyinshi. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Mbwira uwo mwicaro nti nivyashuha ugenda indani. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ndagomba kuvugana n'abantu bafise impwemu yo kugwana mu impwemu yo kwizera. Bwana sifiwe sana. Mbwira umuntu vuga uti nivyashuha nzogenda ibwina.
reka shengero ry'Imana babwire igihe kirageze aho iyo bishushe utabivamo ngo wirukanke, iyo bishushe uvuga ngo bitanguye kumera nabi nani. Reka nakubwire uko uzobibona ukamuhunga uzogenda upfa, ntuzokweexista. Naho wabaye plante uzozimangana. Haleluya. Solution yacu si ukwiruka kubera ikigeragezo kize, si ukuva muri ministère iyo ujejwe kubera amafaranga yabuze, si ukuva muco baguhamagariye kubera bagukankamiye ngo mina bitoka. Oya, ayo makaprisa ahere muri uyu mwaka mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ariko kandi aho watewe niwabona bishushe uzuhindukira uvuga uti Imana ni wewe wanteye aha hantu, ni wewe wanteye muri kino gikorwa. Nimba bishushe singiye kwirukanka, ariko nimba bishushe ngiye kwinjira muri profondeur. Uko pression yo hejuru iba nyinshi niko nanje nshira pression ku butaka nkagenda gucomura amazi muri Kristo Yesu. Bwana sifiwe sana. Ni bande bumva ko uyu mwaka ari umwaka wo kugwana n'intambara zabo mu kwizera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Paulo yavuze ngo mushinge imizi mugize gute, mufise urufatiro muri we, muri affermi par la foi, mukomejwe n'ukwizera. Amina. Yesu ashimwe. Iki ndagomba ugitahure muntu w'Imana. Hari ibibanza uvamwo kubera umuyaga uje ku buzima bwawe, ariko ukava mu kibanza Imana yaguteyemo. None nimba Imana yaraguteye aho hantu ntiyari izi ko ari mu bugaragu. Ntimurabona ibiti bikura mu bugaragu? Ni bande bamaze kubona ibiti bikura mu bugaragu? Muramaze kubibona ibintu bikura mu bugaragu? Ibiti, ivyatsi bikura mu bugaragu muramaze kubibona? Haleluya. Rero niba na rimwe n'abizera tumeze nk'ibiti bitewe mu bugaragwa, nta kizokubuza guproduiza ngo nukura ahantu hameze nabi. Ariko aho hose Imana yashimye kugushira, aho hose Imana ishimye kukurungika muri uyu mwaka, nawe wowe ugiye ukaronka akazi muri entreprise imerewe nabi, ugasanga abantu bose bariko baridoga, uvuga uti Imana naho unshize aha hantu nditeze kuhagirira umugisha, naho hasa n'urupfu ariko ndakiriye ubuzima bw'aha hantu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. Usomye Psalm 80, sinza kuyisoma, Psalm 80. Uyu mwanditsi ariko arasaba Imana, Israeli yari mu gihe gikomeye cyane. Uyu mwanditsi muri Zaburi ya 80 arabwira Imana ati Imana, twebwe twari tumeze nk'umuzabibu. Umuzabibu murawuzi mwese. Ati twari tumeze nk'umuzabibu, uraturandura utuvana muri Egiputa, ugenda utujanye udutera i Kanani. Arabwira Imana ati Imana, tumaze gushika i Kanani, naho warojeje kuturandura ukatuvana muri Egiputa ukadushikana aha, tumaze gushika i Kanani twarakuze. Tumaze gukura tugira n'amashami menshi, tumaze gukura tugira n'ivyamwa vyinshi, kugeza ngo naho igiti cacu cabaye nk'igiti kininiya cazaniye igituta amahanga. Twarakuze, amabranche yacu aragenda akwiragira amahanga yose, abantu baraza kugama. Bwana sifiwe sana. Ariko mwibuke yuko naho Imana yabakujije ikabagira baniniya, ariko mwibuke yuko yarabaranduye quelque part, igenda kubatera ahandi, ibatera ahantu, ariko imaze kubatera ituma imizi yabo ija kure, bacika abantu bakuze, bacika abantu bakomeye. Bwana sifiwe sana. Ndagomba kuremesha umuntu wese yicaye muri kino kibanza, ndakubwira ngo ntibihagaze kuri wewe, bihagaze ku Mana. Iguterura igafata ubuzima bwawe, igadesida kubutera, kandi aho iguteye hariho hose nizotuma umera, nizotuma uja kure. Ariko kandi wanywana nayo izokugira igiti kininiya amahanga azoza kugamamo. Niwidoge urabaho Imana itwaye ubuzima bwawe canke ivyo iriko iracisha mu buzima bwawe. Ndagomba kukwibutsa ibanga rihagaze ku kintu kimwe, ni wemerera Imana, uvuga uti Imana, muri kino gitondo ca 2019 ndahisemwo kongerereza umwanya wanje wo kuja muri wewe, kuja muri profondeur. Mana, ndashaka kunywana na wewe. Mana, ndashaka kumenyana na wewe. Bantu b'Imana, reka ndababwire ngo ndabipfurije uyu mwaka ubabere umwaka wa relation n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana.
iyi message mfise ivyiyumviro bibiri. Iki ni cambere kandi iki kijanye na decision umuntu wese agomba gufata. Mbega ho bari abantu bavuga akavuga naho no bangarukirije aha nkabandahoze nkabandarangije. Hari umuntu ari ngaha avuga ati Mana uyu mwaka ndemeye gushinga imizi no gushira imizi yanje muri wowe. Hari umuntu ari ngaha avuga ati Mana yes ndabikwemereye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Mariage irakeneye abagabo n'abagore bafise imizi ishinze muri Kristo Yesu. Haleluya. Business muriko murakora iyo ariyo yose irakeneye abantu bashinga imizi muri Kristo Yesu. Bwana sifiwe sana. Intambara iyo ariyo yose uriko uragwana nayo y'ubuzima nta na rimwe gushinga imizi yawe muri Kristo Yesu kuba warinjiye kure nta na rimwe bizokubera intambamye, ahubwo bizokwama bikubera avantage mu miyaga n'ibihuhusi by'ubuzima. Ariko ndavuze ngo reka uko iminsi izogenda tukabona umuyaga uhuha ku buzima bwawe, reka tuzokubona ugenda bagangi. Hari igihe ubona umuyaga ukavuga utisha ibiti byo Bujumbura no musi biraguye byose, wasohoka hanze ugasanga hari ibiti byahenutse. Ejo bundi kuri Hutu Rumonge hari igiti caguye kuri hiyasi, nizere ko ata muntu cahitanye, igitumenga ni gangi ariko kigahenuka, uravyumva. Ariko hari ikindi gihe usohoka ugasanga hari ibiti byagumye bihagaze. Haleluya. Ugasanga ibibazo byaraje ariko igiti cagumye gihagaze. Ndasenga ngo Imana iduhe abagabo n'abagore muri kino gisagara ca Bujumbura bakijijwe, naho uyu mwaka wohura n'ibihuhusi bingana gute uzoguma uhagaze. Hako dusanga wahenutse tuze dusange wavyibushe. Vuga uti amen. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amina. Imana ishimwe cyane. Iki ni iciyumviro ca mbere n'introduije ku buzima bw'iwawe. Hariho groupe ya kabiri y'abantu nshaka kuvugisha. Aba bantu bakabiri ngiye kuvugisha kuri uno munsi bobo ngomba kubabwira iri jambo rimwe Imana yashize ku mutima wiwanje. Imana yampa iri jambo. Imana yarambwiye ngo 2019 ugiye kuba umwaka w'ivyamwa vyinshi ku buzima bw'abantu bamwe bamwe. Imana yarambwiye ngo hari abantu bagiye kuba banini. Imana yanyigishije muri Psalm ya 80. Imana yarambwiye ngo hari abantu bagiye kuba nk'ibiti. Hari abantu bagiye kuba ubwugamo. Hari abantu bagiye kuba ibigatanya. Hari abantu bagiye kwimpressiona abantu abari bo bose. Hari abantu bagiye guporta amafruit. Kuko igihe cyose tuvuze gushinga imizi, ico gihe cyose tugomba kandi no kuvuga ikindi kintu kimwe, aho imizi ishinzwe, aho imizi yashize kure hagomba kubaho ivyamwa. Rero umuntu w'Imana ibi ndagomba kubivuga n'umutima ufise uburemere gatoye, kuko numva umenga nshaka kubibwira umuntu yabaye umwizigirwa mu kujana n'Imana. Warabaye umwizigirwa mu kujana n'Imana. Warabaye umwizigirwa mu gukorera Imana. Warabaye umwizigirwa mu kumvira Imana. Abantu ntibumva ingene utarahenuka kubera ivyo waciyemwo vyari bikomeye mu buzima bwawe. Ariko ndaje kubwira umuntu wese yicaye muri kino kibanza, warabaye umwizigirwa mu vy'Imana, ugerageza kumvira Imana, waratawe, waravuzwe, waracafujwe, warakengerewe, n'abatogukengera n'abataco bimariye baragukengereye. Hari igihe mu buzima ucamwo abantu bakagukengera, reka mvuge gutya, na pumbafu akagukengera. Kuko telma uriko uracishwa ahantu aho n'utwana two mu ikarti dushobora kwipermeta kugira ico tukuvuzeko, kuko situation yawe yakugize umuntu adasa n'abandi. Ariko Imana ishimwe, ubuntu bw'Imana bwaragushoboje guhagarara neza. Ubuntu bw'Imana bwaragushoboje kutavanga Imana. Ubuntu bw'Imana bwaragushoboje kutabivamo. Ubuntu bw'Imana bwaragushoboje kudatuka Imana. Ubuntu bw'Imana bwaragushoboje kurengana aho hantu. Ubuntu bw'Imana bwaragushoboje. Uri sujet ya conversation y'abantu benshi, ariko wewe ko akure wagumye uzita Imana yanje izongerera neza. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Muri Bibiliya sishaka kubihagararako. Muri Bibiliya Imana igomba kuvuga ubukuru bw'ikintu, kenshi yahora ivuga imizi yacu
Imana igombye kuvuga grandeur ya Yakobo ikavuga imizi ya Yakobo. Imana igombye kuvuga ubukuru bwa Isirayeli ikavuga imizi. Ni gute ushobora kuvuga ubukuru ukavuga imizi? Erega ubukuru ni ikintu kiboneka, ubukuru ni ikintu kija habona. Ni gute Imana igereranya gloire n'ikintu giteye ubwoba ikakigereranya n'imizi? Kubera iki Imana itavuze ubwo bwiza bwo hanze buboneka ariko yoyo ikifokaliza ku mizi? Nuko Imana yagomba yuko mu ijambo ryayo dutahura yuko ubwiza bwo hanze buhora buseruka bukaboneka, rimwe na rimwe buri determine nibwina mu mizi ahataboneka aho abantu batabona, hakengeretse, hari mu vyondo, ariko kandi niho hadetermina gloire n'ubwiza n'ubuhambare bw'ikintu. Ndakunda Imana kuko yo ntiraba nkuko twe turaba, ishobora gushira importance ku bintu abantu batabona, ariko Imana yari izi yuko Yakobo yashinze imizi muri yo, kandi yari izi ati ku bwico Yakobo nzomugira munini kandi azocika ubuhambaye. Ndashaka kurangiriza kuri iyi passage yo muri Daniel chapitre 3 verset 19. Niyo ndangiriza ko nshaka guhagarara kuri iki kintu ndiko ndavuga, kuri iyi kategori y'abantu ba kabiri. Nce ndabavuga ko duce dusenga. Yesu ashimwe cyane. Daniel chapitre 3 verset 19. Maze Nebukadineza ushike kuri 25. Maze Nebukadineza uburake buca buramusaza, mu nyonga hiwe harahindurira, atera igitsure Shaduraka na Meshaki na Abdenego, agera ko bakomanya itanure ngo rirushe uko ryahora ryaka ibeta ngabonzwi. Nuko abarira abahizi bamwe bo mu ngabo ziwe kuboha Shaduraka na Meshaki na Abdenego ngo babaterere muri iryo tanure ry'umuriro uhinda. Nuko baboha abo bagabo uko bakambaye imyinjiro n'amakanzu n'imitamana n'izindi mpuzu bambaye, babaterera hagati muri iryo tanure ry'umuriro uhinda. Maze kuko icagezo c'umwami cari kibiriraho, kandi itanure ryari kibengebenge gose, bituma ibirimi vy'uwo muriro byica abo bagabo bari bateruye Shadraka na Meshaki na Abdenego. Nuko abo bagabo batatu, Shadraka na Meshaki na Abdenego, bagwa hagati mu itanure ry'umuriro uhinda uko bakaboshwe. Maze umwami Nebukadineza asimbwa n'umutima, ahaguruka n'ingoga, abaza abajanama biwe ati, mbega hajya nitwatereye mu muriro abantu batatu baboshwe? Bishura umwami bati, koko nabo mugenzi. Arababarira ati, erega ndabona abantu bane babohoye bagendagenda mu muriro hagati, kandi naco babaye, kandi ishusho y'uwa kane isa n'iy'umwana w'Imana. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Inkuru sindayihagarara ko cyane kuko murayizi, muramaze kuyisoma, ariko nashatse kuyifatira ko kugira ngo ndekrive ingene ubuzima bwawe busa ku bantu bamwe bamwe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ndashaka kuvuga ngo umuriro wahagazemwo, igitangaza ca mbere Imana yakoze mu buzima bwa Shadraka na Abdenego nuko umuriro bahagazemwo ntiwabaturiye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu waciyemo mu buzima ariko ntivyagukuye mu mukino. Hari ibintu byashitse mu buzima bwawe ariko ntivyakononye kandi ntivyagusambuye kandi ntivyaguhebesheje Imana. Vyari bije bitumbereye kukuzimanganya, umuriro washizwemo inkomezi nyinshi. Hari igihe muri uyu mwaka waheze no mu myaka iheze waciye mu bintu bikomeye cyane, uravuga uti Imana ibi birakomeye, si ivyo kwihanganira, ibi biragoye ku buzima bwanje, ngira ntenomoke, birakomeye, biramvangiye, biranyononeye. Ariko ngenda kubwira ngo naho vyari bifise umuriro mwinshi, ndaje kubwira muri kino gitondo ngo ntivyakwishe, ntivyagukuyeho, ntivyakuranduye. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba kumva abantu bavuga ngo naracitse ku icumu bavuge ngo amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bantu b'Imana, abantu ndiko ndabwira kategori ya kabiri n'abantu bababajwe kubwo gukurikira Imana. N'abantu baciye mu bibazo kuko bashatse gukora ibintu nk'uko Imana ibishaka. Sindiko ndabwira abantu bose, ariko ndiko ndabwira umuntu wese ari hano hantu, ivyo umaze iminsi, ivyo umaze imyaka uri kuracamwo, wabiciyemo kuko washatse gukora ibintu uko Imana ishaka. Ni wowe nje kubwira no munsi muri kino gitondo, Imana yambwiye ngo uyu mwaka wa 2019
ko imizi yawe yagumye muri jewe, nanje muri uyu mwaka ngiye kugutuma wama, ngiye kugutuma umera, ngiye kugutuma ugira amashami, ngiye kugutuma usayangana. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Impamvu yawe yo gushima muri kino gitondo ni uko umuriro waciyemo muri iyo myaka yose iheze ntiwigeze uguturira, ntiwigeze uhasigara, ntiwigeze ubura inyota yo gukora ibyo wari usanzwe ukora, ntiwigeze udendebukirwa, ahubwo n'abakwitegereje sans que tu ne le saches, abakwihweje baje kugutora ikiziga, ariko hakubona ikiziga babonye Imana mu ruhande rwawe, babonye ishusho y'ubugira kane mu ruhande rwawe. Reka nakubwire ngo hari igihe abantu uko bakubona bitandukanye n'ibyo bibazo ubuzima bwawe buriko buracamo. Amen. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abantu muri ko murakorera Imana, mwakoreye Imana muri souffrance zitandukanye, mu bigeragezo bitandukanye, ndavuze ngo bamwe muri mwebwe mugiye kwama ivyamo. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubigusubiramo uvyumve neza. Uyu ni umwaka wawe wo kwama ivyamo. Uyu ni umwaka wawe Imana igiye kugutangaza. Uyu ni umwaka wawe ugiye gutangazwa n'ibiriko biragushikako. Uyu ni umwaka wawe ugiye gutangara nka ba Meshake, aho basohoka bakigumura bagasanga ntibananuka. Uyu ni umwaka ugiye kuvuga ngo erega bwa bundi Imana yacu irakora, erega bwa bundi Imana yacu irahindura. Uyu ni umwaka kuri wewe igihe abandi bariko bahamagarirwa gushinga imizi yabo muri Kristo, wowe siniko naguhamagarira gushinga imizi yawe muri Kristo. Wewe warayishinze kera, ahubwo harageze aho ubona resultat yaho washinze imizi yawe, aho wagiye kuvoma amazi, aho wagiye gukura amazi. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, uhoraho Imana yanje gutangaze, uhoraho Imana yanje gushingira intahe, uhoraho Imana yanje igaragara ihagaze mu ruhande rwawe, uhoraho Imana yanje yerekane ko yagushigikiye, uhoraho Imana yanje gutangaza. Yesu ashimwe cyane. Reka nakubwire igihe cy'ivyamwa ni igihe uravyumva na vya bindi byose, nigihe na vya bindi wisi bibazo udasubira kubibona ukundi, kuko iyo igiti gitanguye kugira ivyamwa mu buzima bwacu ntaho usubira kugikengera, kuko abantu bokengera imizi kuko batabona iyija. Ariko ndakubwiye muri kino gitondo nta muntu akengera ivyamwa. Haleluya. Ugishinze imizi nta wuza aho ugera, ariko rindira ivyamwa vyawe bigiye kwerekana aho ugera. Yesu ashimwe cyane. Ico gihe abantu bakunda ivyo babona, ibifatika, ivyo bakorako. Ndavuze ngo ku bantu bamwe bamwe mpwemwera yanyemeje yuko ni gihe n'umwaka wabo w'ibifatika mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Warabaye ku musaraba, warapfuye, waraboze, ariko ndavuze ngo kini gitondo cawe, uyu ni umwaka wawe wo kuzuka ukaja muri gloire, kuko icapfuye kigapfa mu buryo bw'ubumana kirazuka kandi kikareyona kikaja muri gloire, kuko icari c'Imana igomba gukora ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Bwana sifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Amen. Ndashaka kubona ukuboko k'umuntu yizera. Haleluya. Yuko hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwiwe. Haleluya. Amen. Amen. Murazi ibyo je nigisha mu bisanzwe, muranze ibisi ibintu byanje kuvuga ibindi ko ndavuga, ariko ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo hari abantu bagiye kwama amashami, hari abantu Imana igiye guhindurira, hari abantu bagiye kuzana amatemonyage, hari abantu bagiye kuzana offrande z'ubundi bwoko, hari abantu bagiye kuzana intaye z'ubundi bwoko, hari abantu tugiye kubona badutangaze muri iki gicapo nyene c'ingene Shadraki na Meshake batangaje abantu bose. Binjiye arabagiye gupfa, binjiye ari ba marehemu, ariko basohotse igihugu cose bavuga ngo nimurondere Imana yabo muyisenge. Mbega bataraja mu muriro, Imana yabo ntiyari Imana? Yes, yari Imana, ariko hari abantu bemera Imana ivuye, hari abantu babona Imana bayiboneye mu vyamwa.
ntubatere imihari ngo ntibemeye imana yawe igihe winjizwa mu muriro. Ntubabazwe nuko batemeye imana yawe igihe wabashingira intahe. Hari igihe intahe yawe ataco yakoze, ariko ngenda kubwira ikintu kimwe, experience yawe mu muriro igiye gusakuza, igiye kuvuga. Nta uzosubira kuvuga ko imana yawe ari nziza, ariko uwagutaye mu muriro ni wagiye gutanga itegeko ngo imana yiwe, imana ya Alain, imana ya Patrick, imana ya Jean, imana ya Bernadette, imana ya Jasmina, imana yande, imana yiwe ni imana. Wewe uzovuga make, ariko bo bagiye kuvuga menshi bivuye ku kintu kimwe. Uriko urashurika, ivyamwa biriko biraza, resultat iriko iraboneka. Bantu b'Imana, ntimugakondane abantu kuko batumva ivyo muvuga, kuko batoma ni benshi, kandi n'abatoma Yesu yaraje kubaraba. Na Toma Yesu yaramuhaye akaryo ko gukora mu nkovu. Nawe ngenda kubwira ngo mu buzima bwawe, muri environnement yawe hariho batoma, ariko batoma ntibagiye kuresista kuri témoignage yawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ninde yizera avuge ngo amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Uyu ni umwaka wanje wo kugenda gusubira gushira imizi yanje kure. Amazi yantunze mu myaka iheze, kumbure nakuye kuri 2 metres, kumbure nakuye kuri 3 metres. Ariko muri iyi saison ngiye kurondera amazi yo kuri 10 metres naho, no kuri 20 metres. Kuko uko ndushiriza kujayo cyane, uko ndushiriza guplonja cyane, niko nzorushiriza gukura cyane. Iyo ni principe spirituel udashobora guhunga mu buzima bwawe. Amen. Amen. Ni bande bashaka kuja kure? Ni bande bashaka gushika ku bikomeye? Yesu ashimwe. Ntimuje mu strategy yo gukonvenka abantu. Ntimuje mu strategy, uravyumva, yo guteka imitwe. Abantu bo mu bwami bw'Imana basigaye bateka umutwe cyane, bagakoresha n'amasolution y'isi kugira ngo ibikorwa by'Imana bitere imbere. Ukaja muri strategy. Reka nakubwira, Imana yaguhaye ubwenge ntiyanka strategy. Ariko abantu b'Imana, hari igihe strategy uja gukoresha, uza gukopia strategy umubanyi yakoresheje, ariko yayikoresheje ivuye muri revelation. Jeni naja kuyikoresha ntafise iryo hishurirwa, ntizonyamira ivyamwa ya mwami. Igikomeye si strategy yakoresheje, igikomeye naho yakuye strategy. Rero nabinginze shengero ry'Imana, reka uyu mwaka mu bikorwa vyanyu, mu byo mujamo, mu miryango yanyu, reka uyu mwaka ndabipfurije mugende muri profondeur, muvuge ngo Mana mpa strategy, Mana mpa ubwenge, Mana mpa inkomezi, Mana mpa kuvyawe, Mana mpa kuvyawe, Mana mpa kuvyawe. Ivyo azoguha ko vyose bizokugira munini, bizokujana kure, bizoguha victoire. Igihe uzoba uri kuraja kurondera muri we, ya miyaga yose izobikikira gukubita à droite, à gauche, gukubita à droite, à gauche. Haleluya. Bantu b'Imana, ubuzima bwacu burimo ibintu byinshi tutametriza, ariko kimwe mu byo tumetriza, Paulo yarakibwiye abikorosayo, namwe mushinga imizi muriho. Ndashimira Imana yuko ico coco urakimetriza, uragihawe. Haleluya. Amen. Imana ibahezagire cyane. Amen. 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 Igihe cyo guplonge. Abazi sous-marin, abazi koga, iki ni igihe cyacu cyo guplonge. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iki ni igitondo cyawe cyo guplonge. Haleluya. Bwira umugabo wawe, mubwira uti mugabo wanje reka duplonge. Haleluya. Agashantiye kanyu kabananiye guheza, mugira musare. Imana iraruta shanti. Siko mwacanganyikiwe. Uravyumva? Ariko reka ndakubwira ikintu kimwe, rimwe na rimwe ja muri profondeur. Iyo watetse umutwe, hari abantu bateka umutwe ugashuha, hafi naho moshira ko nimbabura y'amazi canke ifiriti mwo ikaranga ku mitwe yanyu. Uravyumva? Ugatanga kubona abantu b'Imana bariko baracanganyikirwa, bariko baradeprima. Ndanse depression mu nzu y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ni wakoresha igiharuro wahawe ukumva biranse, ucuvuga uti okay, ngaha numva ntariko ndatora solution,
ndagiye. Haleluya. Ubwira ikirere uti ndaplongesha, ubwira ikirere uti ndarungitse imizi yanje. Haleluya. Ubwira ikirere uti ndagiye indani cyane. Bantu b'Imana, uhora hagiye kuguha akaruhuko, uhora hagiye kuguha akaruhuko, uhora hagiye kuguha kubishikako ubikura muri we, uhora hagiye kuguha ubwenge bushasha atahaye abandi, uhora hagiye kuguha inzira nshasha atahaye abandi, uhora hagiye gutuma bishoboka. Niwe yakuye Isirayeli ayirandura muri Egiputa, ayitwara i Kanani, arayitera, hama irafleurisa. Imana ni Imana y'iterambere. Imana ntiri kontre y'iterambere ryawe. Yacuye ipakuru rumenga ivyo biharuro ntivyumva. Imana si umutama w'imwemu yatakaje controle y'ibiharuro. Oya, peu importe domaine ushaka kubona mu Imana, plonge. Peu importe domaine ushaka kubona, plonge. Peu importe ivyo ushaka kubona, jayo, ibira, gwayo. Reka nakubwire, nimba ari strategy ya business agiye kuyiguha, nimba ari strategy yo kwaguka iyo ariyo yose agiye kuyiguha, nimba ari ingene ari education y'abana agiye kuyiguha, ikintu cyose agiye kukiguha, kuko Imana yacu si bono, Imana yacu ni gangi. C'est un Dieu de la science. Ni Imana yahagaritse ibicu bitagira pilier. Ni Imana yatumye igitondo nijoro bitandukana. Ni Imana yashizeho système lunaire ifise ifunctiona neza. Ni Imana yatumye ibintu bitadukoroka ko bitatugwako. Mungu wetu sio bono, ariko Mungu wetu ni mzee wa akili sana. Ariko kandi cha gusaba shengero ry'Imana, plonge. Haleluya. Mumfashe kuvuga ngo plonge. Na utazi charisho vuga uti plonge. Vuga uti ibira. Ibira. Reka nakubwire, hari igihe abantu bagwana, ugasanga uri kuraharira n'abantu, uri kuremeza abantu. Reka nakubwire, igihe ca discussion na bavardage kiraheze, plonge. Haleluya. Marire mbwire umwicaye uti ibira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Basha no kwibagira ivyo navuze kubera kumbure yaje afise agapression, yaciye kunywa Amstel zikaba zimugeza ahantu, na wewe wanyoye ibira. Apana muri brasserie, ibira muri Kristo Yesu. Haleluya. 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 Tuzoba turi kumwe muri bonani kurikira, ushaka gushinga intahe aho imizi yawe yashitse nico byakumariye. Uzoba ufise témoignage, uzoba ufise intahe, uzoba ufise igihe gishasha Imana azaye mu buzima bwawe, uzoba ufise icyakoretse. Haleluya. 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 Amen. Amina. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngomba gusenga. Ngomba gusenga. Ariko kandi isengesho rya mbere nshaka kugira, nshaka yuko dusenga tuvuga ati Imana nshoboza kwiyambura ikintu cyose kimbuza guplonge. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ni bande bamaze kubona abantu bagenda ku kwezi cyangwa aba extraterrestre? Ni bande bamaze kubabona? Abantu bagenda ku kwezi, abantu bagenda mu kirere, muramaze kubabona? Bagenda bambaye maillot de bain. Bagenda bambaye ibintu byinshi, siko biremere. None abagomba guplonja mu mazi bagenda bambaye kujya, abagomba guplonja bagenda bagize gute? Bari leje. Uravyumva? Bwira umwicaye uti ube leje muri uyu mwaka, wiyambure ikintu cyose kikuremera kugira ushobore guplonge, ushobore kuja muri profondeur. Haleluya. Hari igihe uruhagarara rw'ubuzima runtera kuba lourd. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe pression y'abariko barakwishuza amafaranga, uravyumva. Hari igihe strategy n'imigambi ufise ikuremera. Ndabingize ntimuremerwe n'imigambi. Haleluya. Amina. Imigambi muyishire mu maboko y'Imana, ibisigaye mu plonge. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hama Imana ifata umuzabibu ikawukura muri Egiputa ikawutera i Kanani. Uhora hagiye kubatera, niwe azobatera, niwe azotuma mumera mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hari abantu bakabiri nshaka kuza gusengera. Abantu bakabiri nza gusengera n'abantu bavuga ati Imana ndumva ko igihe canje cageze. Bantu b'Imana, no musi mu gatondo ndiko ndamedita kuri iri jambo, namye no ngaha kuri eglise après midi,
umuntu aranshinga intara arambwira ngo hari igihe wumva ko ibintu bigira bikoreke. Haleluya. Hari igihe udafise ingene we explica ngo biza kuva à droite canke à gauche, hari igihe wumva ko ibintu bigira bikoreke. Eliya Imana ntiyigeze imubwira ko imvura igirigwe, ariko Eliya yari yumvise ko hari ibintu bigira bikoreke. Yavyumvise gute? Yavuze ngo hari igihinda mu nda yanje, numva hari igihinda. Ndisuri ko ngaho hari abantu bumva hari igihinda mu buzima bwabo. Ndisuri ko hari abantu bumva ko hari ikintu kije mu buzima bwabo. Birakunanira kukivuga kuko nturisuri ko kirico, birakugora kukigira abandi gwe ntabwiye kuri bono kuko wakivuze kuva kera, ariko mbwibanga ryawe uracumva. Haleluya. Uracumva ko kigira gikoreke, naye ndacumva ko kigira gikoreke mu buzima bw'iwawe. Ndumva yuko ugira wame, ndumva kugira uproduise, ndumva ko ivyamwa bigira bize mu buzima bwawe, ndumva ko ivyamwa bigira bija habona, ndumva yuko fruits zigira zija habona, ndumva ko ari igihe cawe. Peu importe ico wibaza ko ari igihe, ariko kandi hari umuntu avyumva akavuga ngo iki ni igihe canje, iki ni igihe canje. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Uwo muntu ingene tugiye gusengana nawe aza gusenga asaba ikintu kimwe Imana. Usaba Imana uti Imana reka bitembe, reka bikoreke, reka bibe Mana, reka bibe Mana. Haleluya. Uwo onyera aza kuvuga amen, amen, amen. Haleluya. Bibukonyene Yesu ashimwe. Kuko ndi sûr et certain ko hari abantu iyi message ari confirmation y'ikintu bari biteze. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi ndizera neza ntakekeranya yuko aha hantu hicaye multitude y'amatemonyage, naho wowe uri umushitsi ariko ukaba umaze igihe uri kuratanga ikiguzi cawe. Haleluya. Ushobora kuba uri muri ico gitigiri c'abantu tuzokumva ivy'Imana yakoze mu buzima bwawe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Tugiye gusenga Imana. Imana ikugirire neza cyane. Haleluya. Imbere gusengera abo bantu babiri, hari abantu bari special, vuga uti special. Abantu bose aho bicaye muvuge ngo special. Vuga uti special. Vuga uti abantu b'igitangaza. Baza abantu b'igitangaza ba mbere tugiye gusengera n'abantu bavuga ngo uyu munsi 2019 ndayinjiyemo nakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Abo mu bakomera amashi tutaranababona. Haleluya. Abo mu bakomera amashi menshi cyane. Haleluya. Abo n'abantu bagiye kwimuka, bagiye kuva mu bwami bwa Satani, uyu munsi bagiye kwimurirwa mu bwami bw'Imana. Abo n'abagiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. Ndashaka kubona uwa mbere aza gushika ngaha, aza gutanga abandi bose, aze yirukanka nk'umuntu yarashuhiye kwakira Yesu. Umuntu wese ari ngaha avuga ati ndagomba guha Yesu ubuzima bwanje, ndashaka kukubona udugisha ukuboko kwawe aho uri uvuga uti 2019 ndayitanguye. Izina rya Yesu Kristo, uruwanyu muri mu banyuma kuko biriko birakugora, ariko birashoboka ko iminyororo yaboshe ubuzima bwawe ari myinshi cyane, birashoboka ko ivyo wagiyemo ari byinshi cyane urafise ubwoba. Reka ndakwibutse kwakira Yesu ntibisaba ko wowe urinda guhinduka, niwe guhindura, niwe muganga, niwe ahindura. Ndagusavye uze uyu munsi umwakire, umuganga mukuru akomeye agiye guhindura ubuzima bwawe, nawe uze kumwakira muri kino gitondo. Uvuga uti ndamuhaye ubuzima bwanje muri kino gitondo. Haleluya. Umunsi umwe natwe twaraje imbere tutazi neza ibyo tuje gukora, ariko rabo no munsi turakorera Imana. Erega namwe ntawuzi ico muzovamo, mutekeye ubwiza budasanzwe, mutekeye ubwiza budasanzwe, mutekeye ubwiza budasanzwe, mutekeye ubwiza budasanzwe, mutekeye ubwiza budasanzwe. Satani araguhomvye. Hindukira mugenzi wawe uti Satani araguhomvye. Nta kintu ca mbere ciza kibaho nko guha ubuzima bwawe Yesu nk'umwami n'umukiza, ugacika umwansi, ugacika umwana w'Imana. Iki ni ikintu ca mbere muri kado yacu ya bonani. Haleluya. 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 Twarabasengeye, twararose kubabona, turaryohewe kubabona. Nawe uraje gashisi. Amen. Muri kado yacu ya bonani. Amen. Imana ishimwe cyane. Nawe ingo naho. Haleluya. 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 Nawe mushiki wacu ingo ngaho. Haleluya.
basingira mparure gatatu n'uwo vyanse aca ava mu ntebe ze kuko ndahejeje kandi mu bisanzwe ivy'Imana ntibabibemberezera abantu ivy'Imana ni decision personnelle ninaheza kuri gatatu wanyuma acaza haleluya mumfashe guharura aba 0 2 duhere kuri 1 1 2 3 1 mvuga rimwe kabiri gatatu cikiziriko rero ntawe haleluya ndamwumva hari uwundi haleluya hari uwundi agifise amasoni ndamwumva yagiciye ari hehe lota yuko ashika hageze hehe kumbura reka ava kure cyane haleluya haleluya amen amen mumukomera amashi menshi yashitse haleluya haleluya otegeza kubura umuprofeti wewe watevye hari ikintu umwansi ategeza ko reka arashaka gukora ku buzima bwawe hariho na mushiki wacu ngaha anya nawene haleluya haleluya hariho n'uyu musore haleluya 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 ubwami bwa satani burahomvye ubwami bw'Imana burunguze Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane amen tugiye gusengera hamwe ico mugiye gukora mwebwe mugiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanyu arababarira ibyaha byose mwatambukiyemo arabibabarira araboza n'amaraso yiwe guhera uyu munsi ku mugoroba mucitse muza gucika abera abatunganijwe abasaint n'abasainte kubwo kwakira Yesu haleluya uyu munsi muracika ingoro ya mpwemu yera turafise umugwi w'abantu uza kubafasha bakira na reception yo kubakira vuga ngo amen haleluya nibande bizera ko mu ijuru hariho umunezero muri kino gitondo haleluya natwe muri live center samedi tuzoba tuko turacelebra aba bantu haleluya ndakeneye abantu bazonzanira amagato ya dessert ndakeneye abantu bazonzanira amasalade ya entrée ndakeneye n'abantu bazonzanira hopa yo hagati Yesu ashimwe cyane ndakeneye n'abazonzanira ibinyobwa mwese kuri 739 mwandike muvuga ico muzozana turafise dîner y'abantu amajana ngahe sinzi amen samedi ni mwaza tuzobaha izindi mpanuro ariko no munsi bajya abantu bose bahagaze hajya bajya bameze nk'abasage femme muri maternité bakira abana bavutse mwebwe uyu munsi muravutse mugiye kuba ivyareme bishasha bajya abantu baraza kubafasha n'impanuro tumenye adresse zanyu hama samedi reception mwavyumvise samedi dîner sivyo muzoze mwambaye couleur du jour jeans na t-shirt siko niko muzoba mwambaye amen samedi 15h saa 9 amen amin aho muva hose nuva kure bisi yawe tuzoyiriha ariko tugomba kukubona kugira ngo tumenye yuko ugihumeka kuva uyu munsi gushika samedi satani araza gutera akagere kugira abadutware uravyumva ariko abahumeka mwese samedi muzobe mukiri ngaho nuzobura ko dufata amatelefone turabatelefona siko okay munyihanganira abandi ko navuze ibintu byinshi ariko uyu munsi murakijijwe ntimuzovuga ko mukijijwe nimwahinduka oya murakijijwe igikorwa cyo guhinduka n'Imana izoshishikara kugikora bivaye n'ingene muyiha n'ingene mushinga imizi yanyu muri yo sivyo amen amina amen ariko guhera uyu munsi ejo mu gatondo canke hirya ejo mu gatondo dépense ya mbere mugende kugira mwese mugende kwigurira bibiliya ni haba hari umuntu afise uwo mugenzi we yabonye yaje kwakira Yesu wewe ni wowe uzogura Bible yiwe abasigaye mu kibanza amen nimba harimo abagenzi banyu bakira Yesu ejo mubagurire Bible canke hirya ejo siko amen reka rero dusenge musubiremo aya majambo inyuma yanje
ishengero ryose munyemerere tubaherekeze tubafashe, ariko ndashaka ko muyavuga mubiryoherewe n'amajwi yanyu, kubera uyu munsi mugiye kubohoka. Ikintu ca mbere kigiye kubashikira, mugiye kumva amahoro mu mutima wanyu. Ikintu kigira kabiri mugiye kuronka, mugiye kumva umunezero mwari muheruka kumva kera mu buzima bwanyu. Ikintu kigira gatatu kigiye kubashikira, mugiye gutangura kubohoka guhera uyu munsi no mu minsi ikurikira. Ikintu cyose cahora kikuboshe mu buzima ugiye gutangwa kumva gitakaza inguvu, ugiye gutangwa kumva ufise inyota yo kuja gusenga no kurondera Imana. Subiramo aya majambo nyuma yanje muvuga uti Mwami Yesu, ndagushimiye, warampfiriye ku musaraba kubera ivyaha vyanje. Nanje uyu munsi ndihanye ivyo nagucumuyeko, ivyo nagendeyemo, ivyo niyumviriye, ivyo navuze bitaguhesheje icubahiro. Unyoze n'amaraso yawe, unkure kwicaha, untunganye. Kuri uyu munsi ndahisemo kukwakira kugira ngo umbere umwami w'ubuzima bwanje kandi umukiza w'ubuzima bwanje. Urakoze Mana ko wanditse izina ryanje mu gitabo c'ubugingo. Uyu munsi sincitwa umunyavyaha, ariko niswe umugororotsi kubera ico wakoze. Ndizera ko wapfuye kandi ko wazutse. Nanje ninava muri ubu buzima nzozuka kandi nzobana nawe ibihe bidashira. Uyu munsi ncitse umwana wawe, uyu munsi ncitse ingoro ya mpwemu yera. Urakoze Mana kumbabarira, urakoze Mana gukiza ubuzima bwanje. Satani sinkiri uwawe, ivyo wakoze byose mu buzima bwanje birahagaze guhera uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Ncitse umwana w'Imana, nahindukiriye ubwami bw'Imana, ncitse icaremwe gishasha. Ivya kera byose birarangiye, uyu munsi ndi mushasha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shengero ryose munyemerere tudugije ibiganza vyacu tubasengera aba bantu. Mwami ndagushimiye kuri iyi mishaha ucunguye muri kino gitondo. Turagushimiye kuri kado iri special Mana uduhereye muri kino gitondo cya mbere cy'umwaka w'2019. Ndagushimiye Mana kubw'ibi vyamwa, ndagushimiye ibi vyamwa vyinshi. Ndagushimiye Mana ko udushoboje kuri uyu mugoroba kwama ivyamwa vyinshi, ukaduha kubona abahungu n'abakobwa benshi bavuka bavyagwa mu bwami bwawe. Ndagushimira Mana yuko natwe twagize intango imeze nk'iyi. Ndagushimira Mana yuko natwe twatanguye nk'uko, ariko Mana yo mwijuru watugiriye neza, wadukoreye ibihambaye, wadushize mu mugambi wawe, wadushize mu ntumbero zawe, wadushize mu vyiyumviro vyawe, wadushize mu nzira zawe. N'aba Mana yo mwijuru ndabagushimiye, ndizeye ko bashize mu mugambi wawe, ndizeye ko bashize mu nzira zawe, ndizeye ko bashize Mana yo mwijuru mu mayira yawe, ndizeye Mana ko bashize muco wabahamagariye, muco wabateguriye kuva kera. Ndabasengeye muri kino gitondo mvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, Mana ubagirire neza, ubandike mu gitabo c'ubugingo. Mana ndagushimiye, Mana ndakiriye imbabazi zawe ku buzima bwabo. Urakoze kubababarira, urakoze ko wabogeje,
urakoze ko wabatunganije Mana turabakuragije mu rugendo rwabo guhera uyu munsi bavyaye ubwa kabiri bagacika ivyaremwe bishasha turabasengeye Mana kugira Mana ngo uzoherekeze intambuko zabo zo kujana na wewe zo kugukurikira zo kuba mu bwami bwawe zo gutera intambuko bava ku rugezo rumwe baja ku rundi ndabasengeye Mana kugira ngo uzobakuze ndabasengeye Mana udushoboze kubagaburira ndabasengeye Mana udushoboze kubafasha ivyo vyose ndasenze ngo mpwemu yera wowe uze wuzura ubuzima bwabo mpwemu yera afata ubuzima bwabo mpwemu yera afata kontrole y'ubuzima bwabo kubw'icemezo bagize n'akanwa kabo ndavuze ngo mpwemu yera ngwino utegeke ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo iminyororo yose satani yari yarabaziritseko iminyororo yose satani yari yarashize mu buzima bwabo kugira ngo ibabuze kukumenya no kujana na wewe ndayicagaguye mu izina rya Yesu Kristo ikintu cyaco cyose kibaboshe inyota y'isi inyota y'icaha inyota y'ubuzima butaguhimbara ivyo bari barimo ivyo bari bagenderamwo ivyo bari bamaze igihe babayemwo ndavuze ngo iminyororo yose icike Mana ndasenze ngo mu izina ryawe uyu munsi bategwe mu bwami bwawe uyu munsi batewe ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo inkomezi zawe zibaherekeze Mana inkomezi zawe zibabeko Mana ndasenze Mana ngo ntihagire n'umwe umwansi yiba imbuto yatewe muri we ariko ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo imbuto y'ijambo yatewe muri bo izigamwe mu izina rya Yesu Kristo bamwe kumbure baje ari ivyamwa bigeze kwamugwa kuko bari barahawe ijambo ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo reka wa mwansi ntiyibe imbuto y'ijambo riri mu mutima wabo ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo bazitirigwe ubagote Mana ubigarurire Mana ndabasengeye Mana kugira ngo bakomeze guhera uyu munsi ndatuye amahoro ya Kristo hejuru y'ubuzima bwabo ndavuze ngo amahoro abe ku buzima bwawe ndavuze ngo umunezero ube ku buzima bwawe ndavuze ngo guhera uyu munsi muronke inkomezi yo gukora iciza vyahora bibananira gukora ndavuze ngo guhera uyu munsi muhabwe inkomezi zo gutambukana n'Imana ndavuze ngo guhera uyu munsi inyota y'Imana icike nyinshi muri mwebwe munyotegwe musonze kugira ngo muze guhazwa n'Imana Mana ndagushimiye Mana ndaguhaye icubahiro kubw'aba bantu bari hano hantu izina ryawe nirihabwa icubahiro Mana ijuru ryanezerewe natwe muri Life Center turanezerewe abari hano turanezerewe kubw'igikorwa ciza ukoze ni mu izina rya Yesu Kristo tubasengeye abantu b'Imana bavuge ngo amen abantu b'Imana bavuge ngo amen amen mwese mugende muri ya direction bajya bagiye kubafashiriza hariya Imana ibampezagirire ibagire neza munyemere dusuye tubakomera amashi menshi cyane haleluya harimo abahungu n'abakobwa harimo abamama harimo haleluya Imana ibahezagira amashi menshi gushika bageze hanze haleluya kini kintu gito usabwe gukoma amashi ushimira Imana kini kintu gito usabwe gushimira Imana asanga warakijijwe urazi kiyejeje kuba ku buzima bw'aba bantu Imana ibahezagire Imana ibagirire neza haleluya reka nsabe ishengero ryose muhaguruke ishengero ryose muhaguruke haleluya amen haleluya haleluya tugiye gusenga Imana aba bagiye gufashirizwa hariya muri kijya kibanza namwe tugiye gusengera hamwe haleluya hano mwese nsubira guhamagara ngaho imbere akongiye kubasengera mwese aho muhagaze abaririmbyi baza ngaho imbere ngiye gusengera ishengero ryose abari hano hantu Yesu ashimwe ashaka kubona amaboko y'abantu bose bavuga ngo avuga ati uyu mwaka n'umwaka wanje wo gutegwa muri Kristo Yesu avuga uti ndashaka gushinga imizi muri Kristo Yesu ndashaka gupusa loin ndashaka kuva muri religion na superficialité no kugaragara hejuru ndashaka kuva muri théâtre ndagiye kwinjira muri profondeur ndagiye kurondera ibanga riri bwina ndagiye kurondera ubwiza buri ndani ndagiye kurondera ibifungurwa biri ndani ndagiye kurondera Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe
munyemerere mvugire ijambo. Ndashaka gusaba ku buryo bw'umwihariko vraiment uzopfa umurondera gusengerwa. Ako ndashaka gusaba umuntu wese ari muri kino kibanza, uri umushitsi cyangwa uri umusangwa, uri marié, ntusubire kurenga ibigo mu izina rya Yesu Kristo. Va muri infidélité uriwe wese nimba wubatse urugo. Infidélité n'umukoshi. Infidélité ni bombe à retardement. Nturabimenya ariko uzoturika. Ndagusavye nimba wubatse ukaburi ngaha, va muri infidélité. Abagabo n'abagore bubatse muvuge ngo amen. Sinovye insista ko kuko urugo rwawe si urwanje n'urwawe, ariko kubw'imbabazi z'Imana va muri infidélité. Ikigira kabiri, umukobwa wese ari muri kino kibanza, abakobwa muvuge ngo amen. Abakobwa muvuge ngo amen. Umukobwa wese agendera mu bagabo b'abandi bari mari, anyumva ari ngaha, ndagusavye ivyo bintu ubivemo mu izina rya Yesu. Petite sœur, please, bivemo mu izina rya Yesu. Abakobwa amen. Iragabanutse amen. Ya mbere ntiyari imeze gutyo amen. Kubw'imbabazi z'Imana ntusubire kugendana n'umugabo yubatse. Nabo bantu batatu mpaye message iri special, sivyo? Abandi dusenge, ariko kandi ivyo bintu ubivemo. Amen. Amen. Apolinere baje ngo barashobora kugenda n'abatubatse. Abo n'abafiancé, j'espère bashaka kugira mariage, n'est-ce pas? Bantu b'Imana mwanyumvise, mutambwiye ko mwanyumvise no kugumana microphone n'indirimbo ntizigaruke. Nimumbwire abakobwa n'abubatse, nimumbwire ko mwanyumvise, vuga uti twavyumvise. Kandi wafatiye decision mu isengesho ryanje, muri liste y'abantu ngomba gusengera. Sindabahamagara ngaho imbere, ariko Imana nimwahitamo igiye kubashoboza kuva muri ubwo buzima. Wazi gituma abo bantu ndabavuze, igihe Imana yampiye message, Imana nyibukije ko Imana yahagurukiye mariage, ihezagira mariage ya mbere. Imana niyo yahuje umugabo wa mbere n'umugore wa mbere. Rero ntimushobora gukengera ikintu Imana yahagurukiye. Bakobwa ntimushobora kuba muri ko murasengera ingo zanyu, muri ko murasamburiza abandi. Ico bivye uzocimbura. Bagabo bagore ntimushobora gukengera ico mwinjiyemo n'Imana itagikengereye, ikacambarira umwambaro, igahaguruka ikacubaha. Ntimushobora kugikengera. Rero turi kuri bonane, sinshaka gushavura, ariko mwumva umutima wanje, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, stop. Sivyo? Ubwo buzima mubuhagarike. Okay? Okay, nagira nsenge. Hallelujah. Umuntu wese ari ngaha ahisemo avuga ati uyu mwaka ngiye gushinga imizi yanje muri Yesu Kristo, ndashaka uduze ijwi ryawe utangure wisengere mu kibanza cawe aho uri, uvuga uti Mana uyu munsi ndahisemo. Hallelujah.
tangure wisengere, ndagomba mwisengere, je ndazakurangiza nsenga. Haleluya. Ndashaka mwisengere, ndagomba muri iki kibanza cyose umuntu wese atangure gusenga. N'uwo bagiye kugura ifanta abanza yihagarike ariko dusenga. Haleluya. Uvuga uti Mana, uyu mwaka ndafashe decision, uyu mwaka ndiyemeje, uyu mwaka ngiye Mana, uyu mwaka ngiye kuja kure, uyu mwaka ngiye kuja kure muri wewe. Narakengereye kumanuka muri profondeur, ariko naguma nshira importance kuja kuri hauteur. Ariko guhera uyu munsi singiye gushira energie muri hauteur, ngiye gushira energie muri profondeur. Singiye gushira inkomezi mu kuduga, ngiye gushira inkomezi mu kumanuka. Singiye gushira inkomezi mu kuja hejuru, ariko ngiye gushira inkomezi mu kumanuka efo. Ndagomba kumanuka ahashoboka hose, aho mpemu yarazonshoboza hose, aho papa azonshoboza hose, aho data azonshoboza hose. Muhamagara mvuga uti Mana, nshoboza uyu mwaka, nshoboza uyu mwaka ko experiment ikintu gishasha. Nshoboza uyu mwaka. Hariho abari baribwe umutima w'amasengesho, uvuga uti Mana, restaura ubuzima bwanje bw'amasengesho. Habari baratwawe umwanya wawe wo gusenga, uvuga uti Mana, kuri uyu mugoroba muri kino gitondo shoboza Mana, ngiye kandi gusubira kuja kure. Mufate decision, mugende mutahe, mufate decision. Nimba muri monsieur madame, mugende muri profondeur, Imana igiye kubatangaza. Mugende muri profondeur, Imana igiye kubatangaza. Hari ibibazo biramba kuko atamizi mufise, hari ibibazo biramba kuko ata profondeur mufise, bigiye guhenuka kubwo kuja muri profondeur. Mubwira uti Mana, ndaje Mana, ndaje Mana, ndaje Mana. Seigneur Jésus, ndasengeye ishengero ryawe, ndasengeye abantu bawe muri kino gitondo ciza, ndasengeye abantu bawe Mana. Mana wadutegetse, Mana wadutegetse, Mana wadutegetse, Mana kugenda muri profondeur, kugenda indani, kwibira, guplonja. Mana watubwiye ngo tugendeyo, watubwiye ngo dushore imizi yacu muri wowe, watubwiye ngo dushore imizi yacu muri wowe, watubwiye ngo dufatane na wewe, watubwiye ngo twinjire muri wowe, watubwiye ngo tukurondere, watubwiye ngo tuguha agaciro, watubwiye ngo tuvalorize ivyawe, watubwiye ngo duha agaciro ivyawe. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye abantu bose Mana muri kino gitondo bafashe ingingo mu buzima bwabo yuko bagiye Mana gushinga imizi yabo muri wowe, bagiye kuronderera Mana kuja muri wowe. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo abafashe iyo decision yose ndabasengeye Mana kugira ngo bashoboze muri kino gitondo, ubashoboze muri uyu mwaka wa 2019 kuronka umwanya, kuronka akaryo. Mana uyu mwaka Mana bazoturondera baze badusange turi muri wowe. Mana aho bazoturonderera baze badusange turi muri wowe. Mana aho abantu bazodushakira baze badusange muri wowe. Nta handi dushaka kuba, nta kindi tugomba kubamwo, nta kindi tugomba kuexplora, nta kindi tugomba kudekuvra, nta kindi dushaka gusherisa, nta kindi dushaka kurondera. Dushaka wewe, dushaka wewe, source y'ubuzima, source ya victoire, source ya joie. Dushaka wewe, dushaka wewe. Nshoboza kuja kure, nshoboza guplonja kure, nshoboza gushinga kure, nshoboza kuja kurondera kure. Shoboza Mana, shoboza Mana, shoboza umuntu wese ari hano muri kino gitondo. Mana ndakweretse ishengero ryawe Mana, ndakweretse babandi wambwira yuko ikari gihe cabo cyo kwama ivyamwa. Ndavuze Mana ngo nibibuko mu izina rya Yesu Kristo, ndavuze ngo nibibuko mu izina rya Yesu Kristo. Ndakweretse abo bose Mana yo mu ijuru, igihe cabo cyo kumera cageze, barashinze imizi yabo muri wowe. Igihe kirekire kiraheze, bagwanye n'ibintu byinshi, igihe kirekire kiraheze. Ndavuze Mana ngo manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Reka bimenyekane kuri Imana, reka bigaragare kuri Imana, reka werekane kugira neza kwawe ku buzima bwabo, reka utangaza abantu, reka Mana werekane ivyamwa vyawe, reka Mana wizeze abagukurikira yuko uri Imana itabesha, uri Imana itagideni, ariko mu ihanga ryose uyubaha, imugirira neza ikamushira hejuru. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, iyi kategori ya kabiri Imana y'aba bantu, ndavuze Mana ngo nibame, ndavuze ngo nibame, ndavuze ngo nibame. Nta kigishobora kubihagarika, nta kigishobora kubastopa, nta yindi option basigaranye, nta kindi basigaranye atari ukwama. Ndavuze ngo nibame mu izina rya Yesu Kristo. Ishengero ry'Imana rivuge ngo amen, 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 amen. Hindukire umwicare mumbwira uti niwame mu izina rya Yesu Kristo. Amen.